Muri kino gihe urwaruka rurota kugira ubuzima bwiza, kugira akazi keza, hamwe no kugira amafaranga menshi, gutera imbere, kumenyekana n'ibindi n'ibindi. Ivyo ni bimwe tugiye kurabira hamwe, akaba je Ngayimana Honorine muri kumwe wabona ikiganiro, ntibirangagize kugira j'aime, ntibirangagize kugira commentaire, ikindi naco partage ikiganiro kugira ngo gikurikirane benshi bashoboka ko utagira subscribe niko kugira ngo uzodukurikirana vyoroshe. So ndabaye ikaze mu kiganiro c'uyu munsi. Uno munsi twaba tugiye kurabira hamwe kuri suje ivuga ngo urwaruka rw'iki gihe rurota iki? Ivyahe urwaruka rw'iki gihe rurota canke rwifuza kuronka canke rwifuza kugira mu buzima, muri iyo nzira nyene yo gushaka kubironka, gushaka kubishikako, mbega babirondera gute, babishikako gute, iyo babironse bavyigenzamwo gute? Nivyo tugiye kurabira hamwe. Atanguye mvuga nti iki gihe urwaruka rurashaka kugira ubuzima bwiza, rurashaka kugira gutera imbere, kumenyekana muri ibi na biriya kugira ngo bashobore kwiteza imbere canke kugira ubuzima bumeze neza canke kugira ubuzima nabo nyene baryoherewe. Turashobora kuraba ingene urwaruka rushobora gukora kugira ngo rwiteze imbere canke kugira ngo rushike ku ndoto zabo. Uno munsi urwaruka canke abajone n'abantu bifuza kugira ubuzima bwiza, kugira ubuzima bumeze neza, kugira ubuzima navuga ngo bw'iterambere, kandi si bibi ni nziza cane. Ariko rero nubwo biri uko, bitandukanye bituma uno munsi urwaruka canke abajone bashobora kugira indoto muri ivyo. Navuze abagira indoto mu buzima bwiza canke kumenyekana canke kuronka amafaranga, kuko ni navyo bituma uno munsi urwaruka rushobora gukora cane kugira ngo rutere imbere mu buzima bwabo. Ariko rero hariho ababikora mu buryo bwo kwihuta, ugasanga ashaka kubironka n'ingorane canke ashaka kwirukanga navyo, canke ugasanga ashaka kwiruka ku mafaranga, mugabo ugasanga ntariko abikora mu buryo bwo, bikamutuma hariho ibintu agenda yica mu buzima bwiwe, bikamutuma hariho ibintu agenda ahusha mu buzima bwiwe, aho yobironse ivyo bintu mu nzira nziza. Ariko kubera ko yakoresheje inzira yo kwihuta canke kukavuga nti jewe ntegerezwa gukora ibishoboka vyose mugabo ndonke ikintu canke ngere hano hantu, bikamutuma rero hari ivyo abura mu buzima, hari n'ivyo yica mu buzima bwiwe, ugasanga bimubereye intambamyi yo gushika hahandi, yo gushika kuri ca kindi aba yifuza. Uno munsi abajone benshi barakunda gukoresha izi mbuga ngurukanabumenyi, ugasanga bariko bazirabirako ibintu bitandukanye. Ariko mbega none wowe uyikoresheje imbuga ngurukanabumenyi canke ukoresheje réseaux sociaux, uyikoresha mu kuguteza imbere canke uyikoresha mu kugusya amazi? Kubera ko uno munsi umuntu arashobora kuja kuri réseaux sociaux akaraba uwundi canke akaraba abandi ivyo ariko arakora mu buryo bwiza, bikamufasha gukorana ishaka kugira ngo nawe akore cane yiteze imbere. Ariko ugasanga hariho abandi babikoresha mu buryo bubi, akaja ashaka kumera nka naka, agashaka kumera nk'uko naka yabonye kuri réseaux sociaux yitwara, tireka nanje ndabikora, ugasanga mugabo ntazi exactement nakingene yabironse. Ugasanga rero abikoze mu buryo butari bwo, biramutwaye canke biramwishe, canke ugasanga ashatse kwigana uwundi nawe ntazi ingene yabironse canke ntazi inguvu yakoresheje kugira ngo abishike. Ariko ni vyiza ko urabira, c'est vrai kuri barya abantu beza bashoboye kugira ico bashikako, ntugire copier-coller, ariko ahubwo bigutere kugira ishaka nawe kugira ico worondeye canke kurondera kugira ngo ushobore kwiteza imbere mu buryo bwawe, ku ndoto yawe, apana ku ndoto y'abandi. Uno munsi abajone c'est vrai bafise indoto, ariko bifuza canke bashaka kugira ku ndoto z'abandi, bifuza ngo naka yarakoze iki, reka nanje ndagikore, canke reka nyarutse ndagikore, naka nabonye yaciye aha birakunda, naka nabonye yarondeye muri ubu buryo birakunda, reka nanje rero ndamwigane, canke reka nanje ngerageze guca mu nzira yiwe bizokunda. Hari gushobora kwibaza nti iyo nzira ni nziza yaciyemo, ariko utazi exactement mbega iyo nzira kuri we yayiciyemo ku buryo bwahe, canke ho yari nziza, kuko ushobora kubona ibintu vyiwe bikayangana, canke ukabona ibintu yashitseko ni vyiza, mugabo ugasanga kugira ngo ashike kuri ivyo bintu vyiza yashitseko yabirondeye mu buryo butari bwo. Rero ni vyiza ko après y'indoto ufise, après y'ivyo urota muri kino gihe, canke urwaruka rufise indoto zitandukanye muri kino gihe, banza urabe wowe indoto yawe ni yahe, hanyuma uyikorere canke ukorere mu ndoto yawe selo. Nawe abandi ntubarabireko kugira ngo ugire copier-coller, no, ariko abandi barabireko umwete bafise kugira ngo nawe ukoreshe uwo mwete ku ndoto yawe
kuri kazoza kawe, kuri vision yawe, kuco ushaka gushikako mu buzima bwawe. Ariko rero nubwo biruko hariho intambamyi zituma uno munsi abajene badashika ku ndoto zabo. Hariho navuga ngo intambamyi y'ubukene, ugasanga umujene answa aripfuza gushika kure canke aripfuza gukora kugira ngo aronke iterambere mu buzima bwiwe, mugabo yiraba ugasanga ati jewe nta buryo bukwiye bw'uko noshobora gukoresha peut-être impano mfise kugira ngo nshike ku ndoto yanje, canke ugasanga ikibana aherereyemwo kubera ubukene ntibimwemera canke ntibimwohereza ko ashika ku ndoto yiwe. Abandi nabo ugasanga afise ubunebwe, ugasanga yipfuza kuronka ibintu vyiza vyoroshe, ariko arafise indoto bien sûr, mugabo afise ubunebwe. Izindi ntambamyi ugasanga afise ubwoba bwo gushaka gukora, afise ubwoba bwo gushaka kugira ishaka, ugasanga afise ibintu we yopartage abandi, mugabo ugasanga jewe ndatinya abantu ntibovyakira canke nuko vyogenda kubera iki ubwoba. Ikindi naco ugasanga hariho nta bantu bafise canke nta bantu, umujene nta muntu afise amutera intege, ntawe uhari mu buzima bwiwe, ahubwo abamukikuje n'abamuca intege, n'abamubwira ati wewe ntivyokunda, wowe ntivyoshoboka. Rero ugasanga ico kimubereye intambamyi yuko ashobora gushika ku ndoto iziwe. Abandi nabo ugasanga yararaniwe kenshi, rero ubu yararambiwe, avuga ati jewe vrema kubaho narondereye, kubaho nakoze, kubaho nifuje gutera imbere, kubaho nifuje gushika kure, ubu vyatsi kubera iki narakoze ariko nama nananiwe, nararondeye ariko nama nananiwe, narakoze iki, naragerageje iki, ndakora iki, biranka, nama nananiwe. Rero gushika uno munsi ugasanga vyamutumye acika intege, vyamutumye bimubera intambamyi yo gushika ku ndoto ziwe, yo gushika kuco yipfuza gushikako. Ariko nubwo biruko dukwiye kumenya ko canke abajene bakwiye kumenya ko ejo habo harahari, kandi ejo habo nibo bakwiye kuhakorera, nukwiye gukorera ejo hawe bivanye n'ico urwaruka rw'uno munsi rurota. Hariho vyinshi umva nobwira umuntu ariko aradukurikirana afise ico yoterera urwaruka canke abavyeyi canke abantu bakuze canke abantu bafise iyo bashitse, akaba abona hariho urwaruka uno munsi rufise indoto rushaka gushikako, investisa muri bo, bafashe bafate mu mugongo. Ntube umuntu amuca intege, ntube umuntu amwereka ko ibintu vyiwe bitoshika kure, ntube umuntu amwereka ko atotera imbere, ariko ube umuntu amushigikira. Ni vyinshi uno munsi, ni indoto nyinshi canke ni ibintu vyinshi uno munsi abajene baheva gukora, baheva gushikako, ariko ugasanga hari ibintu bigenda bitandukanye bananiwe. Ariko no ku bajene bakwiye kumenya ko hariho ishaka, hariho bavuga ngo mwe tutegerezwa gukoresha kugira ngo ushobore gushika kw'iterambere ryawe. Rero nobwira umuntu canke nobwira umujene ariko arankurikirana, genda wicare ahantu urabe indoto yawe ufise, genda wicare ahantu urabe wewe ico ushaka kuronka muri kino gihe, canke bivanye n'aho isi igeze, bivanye n'umurindi isi igezeko, mbega jewe niki nokora, mbega jewe niki nshoboye, hanyuma ushobore kugikorera. Ikiganiro kirangiye ngaha, ariko numva nobwira umujene wese ariko arankurikirana, seloyi y'amaheve no munsi ahari mu bajene, selo y'indoto ufise uno munsi, selo y'indoto ufise bivanye na kazoza kawe, iga kuyikorera. Intambamyi zihari ntizobura, ariko mbega witwara gute muri izo ntambamyi? Iyo bigushikiye uvyifatamwo gute? Mbega we indoto yawe ushaka kuyikorera, mbega ushaka gukorera muri kategori iyahe, ushaka gutera imbere mu buryo bwa ivyo. Iyo umaze kubimenya biroroha cane ko ushobora gukorera ku ndoto yawe, biroroha cane ko ushobora gukorera abantu bavuga ngo ku mpano yawe, ikagufasha gutera imbere, ikagufasha gushika kure, kandi ikagufasha no guteza imbere abandi. Ndabashimiye muri mwese mwankurikiranye, mwakurikiranye kino kiganiro, numva nabasaba kubandanya mukurikirana ino mboneshakure na Representative kugira ngo mukomeze muryoherwa n'ibiganiro kandi mufashwa n'ibiganiro canke n'ibindi bikorwa bigenda biyicako. Naho ubutaha, mwarahezagiwe.